Ukangura abantu, kubagarura kukuri, no kubahamagara kwitegura kugaruka kwa Kristo. Mwiri we neza bawukani, murakaza neza kuri, Samuel Uwimana Official. Uno musitugie gusangira ubutumwa bukuri imana yaduhaye mumisi ya nyuma, bitie kuntumwa yayo, William Marion Branham. Mwene data Branham yatubigishije ko imana iguma ari imwe ejo. Uno musi ni bihe byose. Ijambo ri imana ntirihinduka kandi ukuri ntikuwanga n'ibinyoma. Mumisi ya nyuma, imana yaraduteye akamoko gusubira ku jambo ri intango, tukaba mu madini no mu migenzo y'abantu, tukisunga Kristo gusa. Ubutumwa buraduhamagarira kwezwa, kwitandukanya n'ibyasi no kubaho ubuzima butunganye imbere y'Imana. Si ukwita abakristo gusa, ni ukwemerera ijambo ry'Imana rikaduhindura mu mitima no mu ngeso. Nk'uko Branham yabivuze kenshi, itorero ry'Imana ryo mu misi ya nyuma ni umugeni witeguye kwakira umukwe. Umugeni ategerezwa kuba afise ijambo ryose, atarivangiyeko ibiyumviro by'abantu. Ihame ryo kwizera, nimba dushaka kubona ububasha bw'Imana mu buzima bwacu, dutegerezwa kwemera ubutumwa bwayo bwose, tukabugenderamwo atagusubira inyuma. Ukwizera nyakuri kuzana impinduka. Ubugingo n'ukwiyegurira Imana. Iherezo uyu musi ndaguhamagariye gusubira ku jambo ry'Imana, kwemera ubutumwa bwo mu misi ya nyuma, no kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Niba wakunze ubu butumwa, ukande kuri like, share, kandi follow, subscribe kugira tubandanye dusangize ukuri. Imana ibahezagire cyane.